Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Emmanuel Nyongeko. Musangwa mahoro nshuti namwe bakunzi ba radio RPA kaze mukurikire amakuru twateguriye kuri no munsi wa kabiri igenekerezo rya 2010 umwaka wa 2025 maze nabashikirize ingingo nkuru ashimikiyeko. Abantu batatu bakora umwuga wo kunguruza abantu ku mapikipiki barambuwe ubuzima n'igisirikare cy'u Burundi mu mpera z'indwiheze mu ntara ya Makamba mu gihe bari bavuye mu gihugu kibanyi ca Tanzania kugura igitoro. Ingendo yo kugandagura abantu muri ubwo buryo bikozwe n'inzego zo kwivuna abansi ikabisa n'iyimonogoje. Muri komine Marangara intara ya Ngozi havugwa intererano ziriko zisabwa abanyagihugu ku gahato bikavugwa ko ari zo gusanganiza uramutse igihugu buca agendera iyo ntara iri mu buraruko bw'igihugu. Nayo abarundi bahungiye mu ikambi ya Nyarugusu muri Tanzania bafise amakenga ko amagara yabo ashobora kubangamirwa bitewe n'ifu y'ibigori itari nziza baherutse guhabwa. Ntimuje kure turafitiye n'ikiganiro ubahuka mu kanya tuja mu idonido. Ehope. Izi ni biki numvaga yemwe. Reka amakuru n'agahinda gusa. Mu bisata byose namarira n'imyidogo biharangwa. None Kapitori nawe ivyo bituruka kuki? Umve basha namwe ngo bituruka kuki? Mwe numva ko biterwa n'intwaro mbi. Intwaro mbi? Intwaro mbi no kuvuga iki Gasaruvato? Intwaro mbi naho ubona atagisata na kimwe gikora cisunza amategeko bituma igihugu gihungabana mu bisata byose. Makura makura hajya wumva bavuga ko nyakwigendera Perezida Nkurunziza yagandaguwe ahawe isumu n'abamusubiriye ubutungane ntibugire ico bubikorako. Umugwiza atunga Jackson Simbananiye batazira kirahwata akagandagurwa kakaba kamizwe n'ingoma n'uruhara yagize mu rugamba rwa CNDD-FDD. Umumenyesha makuru Sandra Muhoza apfunzwa ziriki. Muganga Christophe Sahabo amaze imyaka 2 mu munyororo atarubanza rumwagira azira umunoho wakagwi k'abategetsi. Ivyo byose bituma ata muntu numwe asubira kwizera ubutungane. Emwe sivyo gusa warumvise bavuga rugomero rwo ku mpanda rwanyurutse imiliyaridi 54 zari kugubaka zikagabugwa n'akagwi k'abategetsi. Umukuru w'igihugu Ndayishimiye yavugwamwo bikarangira hagaritse amatoza kuri iyo dosi. Bibuke ya miliyoni 120 y'amadolari yanyurujwe n'ishiramwe Prestige mu rudandazwa rw'ibitoro. Havugwamwo n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline. Ubusuma mu gisata c'ubutare ivyo byose bituma haza ubukene, ubushomeri, ubukene bw'imiti, tutibaga icikagurika ry'umuyaga nkuba, ubukene bw'amazi, isukari, igitoro coco. Emwe twarumiwe. Yo ndatahuye bayo ivyo byose bigasongera isibe n'ubusuma bwama bwibonekeza igihe cyose amatora ageze bisigura ko twamado twagwa nabo tutitoreye. Ubu rero ndabonye igituma ibi byose bitigera bitorerwa umuti. Erega yemwe inyinshi zova muri twebwe abanyagihugu. Ehope. Ndasubiye kubaramutsa duhere mu yavugwa mu by'agateka kazi na muntu inyifato n'ingendo y'ubunyamaswa biranga bamwe mu bapolisi bo mu ntara ya Gitega birateye umutima uhagaze abanyagihugu bo muri iyo ntara. Mu kiringo c'indwi zibiri gusa abo bapolisi bamaze kuboreza igufa abanyagihugu batatu biturutse ku bijanye n'amategeko yo mwibarabara. Ni nkuru tubaza Innocent Valentin Singirankabo. Amakuru dukura mu begereye igipolisi mu ntara ya Gitega amenyesha ko bamwe mu bapolisi bariko barakorera muri iyo ntara hoba harimwo imikangara yarangije ivyigwa vy'igipolisi mu mwaka uheze w'ibihumbi 2024. Ku bw'ayo makuru nyene ubukene barimwo no kutagira uburambe mu kazi vyo babiri mu bituma abo bapolisi bigenza nabi no gusaba ibiturire mu kazi baba barimo mwibarabara. Abanyagihugu bo mu gisagara ca Gitega bamenyesha ko abapolisi badukanye inyifato n'ingendo y'ubunyamaswa yo guhohotera no gukubagura bamwe mu batwara ingendeshwa zo mwibarabara. Akarorero ka hafi gatangwa n'abanyagihugu bo muri yo ntara ni umumotari yahagaritswe n'abapolisi ku munsi wa 4 w'indwi iheze ku isoko muri quartier Shatanya aho yakubiswe nabo bajejwe umutekano gushika naho atubwenge. Aho abapolisi bahagaritse umumotari sinzi ibyo bavuganye baca bamusumurira hasi akubita uruhanga hasi. Kubise uruhanga hasi baca bamuje ko baramukubita no kuraba ashirarabo.
nta nzu yari iheze imbere y'uko ivyo biba, aho abapolisi bahaswe kw'inkumbi mu gukubita umugore yibungenze yariko arashengerera mu bandi, ingene abapolisi bariko barakubagura umushoferi w'imodoka. Imbere yaho abapolisi barafashe basitura kontake umushoferi, baramuhagaritse ariko ararondera kumwe nahagarara neza. Polisi acabona umenga agiye kubandanya, aca musitura kontake. Ya modoka ikiguma isubira inyuma, abantu bose barakoma induru, giseka iyindi modoka inyuma. Aca haza umugore afise inda, ariko araraba nyene ko akunda usanga bashengereye ahantu. Uwundi mu polisi aca mukubita umusentiri, nawe aca aragwa hasi aca araraba. Abanyagihugu bo mu ntara ya Gitega basaba abakuru b'igipolisi mu ntara gusubira guha inyigisho z'umwuga abapolisi bigenza nabi hadasizwe inyuma n'ibihano. Uruganda rwa RPA ntiturashobora kuronka umukuru w'igipolisi mu ntara ya Gitega Colonel Habogorimana Evariste kugira agire ico ashikiriza. Innocent Valentin Singirankabo urakenuye. Tubandanirije mu gisata c'umutekano, mwavyumvise mu ncamake abanyagihugu batatu baragandaguwe ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze n'abasirikare b'igihugu mu gihe bari bavuye mu gihugu ca Tanzania. Ivyo vyabereye mu ntara ya Makamba. Abo banyagihugu batatu bose bakaba bari abunguruza abantu bakoresheje amapikipiki. Amakuru dukura ahi Makamba hamenyesha ko ababarashe bashaka kubatwara igitoro bari bavuye kugurira muri ico gihugu kibanyi. Kurikire uno munyagihugu yaganiriye na RPA asaba leta guhagarika ubwo bubisha ikongera ikanakurikirana abo bicanyi. Abamotari bavuye Tanzania igitoro bakigura neza, barazana amapakire ya Tanzania, hanyuma bageze ku mupaka ntibigeze nyine baborohera icyo bakoze, baciye barasa bose, hapfuye abantu batatu. Ibitoro byabo barabireka baja kwitanga. None iki gihugu ngo kumva twokibamo gute umuntu arya uwundi? Abenegihugu kuko nyine bakunda igihugu gusumvya abagitwara barashobora kuzana igiciro kubera abantu babanaye bideplaza. Za nzego zitubahiriza ubwenegihugu barashobora kubarata. Ni ukuri ngaha turagowe, nta muntu akivuga. Abamotari batatu bose barapfuye kandi nta na kimwe, nta n'uwakurikirana ngo bazize ngo ubuzima bagiye kujya muri Tanzania. Nabo babuza amahera y'igitoro bakizanira abandi barashobora kuja Tanzania, tuzine ukwige pasa. Twibutse ko kuwa 10 uyu mwaka nyene hari abandi banyagihugu babiri barashwe n'abasirikare b'igihugu Inyamitanga muri komine Buganda intara ya Cibitoke, nabo nyene bakaba bishwe mu gihe bariko barajabukana igitoro bakuye mu gihugu ca Kongo y'intwaro rusangi. Gushika ubu ababishe bakaba batarigera bakomwakomwa, bakaba babaye abanyagihugu batanu bagandaguwe muri ubwo buryo mu kiringo c'indwi zidashika zibiri. Tugume ngaho nyene mu ntara ya Makamba tubabwira ibijanye n'abanyagihugu bo muri komine ya Mabanda bagiriza musitanteri w'iyo komine ko yihaye uburenganzira bwo kongereza amafaranga ku biciro bisanzweho by'ibinyobwa vya Brarudi. Ivyo abanyagihugu babona ko ari ubusuma narirya binugwanugwa ko ayo mafaranga arenza ko abarayiwe. Ni inkuru ya Nadeji Rakoze. Amafaranga 500 niyo musitanteri wa komine Mabanda Jean-Berry Hatungimana yagirizwe n'abanyagihugu arongoye muri yo komine ko haheze imisi yarayongereje ku biciro by'ibinyobwa bihingurwa n'ishiramwe Brarudi kiretse ikinyobwa c'ifana conyene. Umwe muri abo banyagihugu aremeza ko ububare bwose bwemerewe kugurisha ivyo binyobwa ku giciro kiri hejuru y'icashinzwe na leta. Asa n'ububare bwose kweri yagiye wongera 500 kw'icupa, yarayongeye kandi atanu ububasha afite kweri. Icupa ryagurwa 2,500 ni 3, umuceri kugwa 3,500 na 4. Inzoga yose ya Brarudi iriyongera ku 500 nikiretse ifana gusa. Ntawuzi rero ko ari muri komine Mabanda canke muri province yose ya Makamba, mbwa mu Mabanda habona uko byifashe. Mu gihe abo banyagihugu bavuga ko atabubasha abifitiye bwo kongereza ibiciro by'ibinyobwa vya Brarudi, bavuga ko bene ubwo bubare nabo yoba yabategetse kuzoza baramuha amafaranga atari make. Abajana bamwe nawe yayongeye ko ngo bazoyamo, kuvuga ko akabari kose kazoza kamuha 100. Rero nta muntu aramenya ko bazoyamuha ku kwezi canke mu ndwi. Kuri ivyo musitanteri wa komine Mabanda Jean-Berry Hatungimana yagirizwa n'abarongoye uruganda rwa RPA twagerageje kumurondera kuri telefone yiwe ngendanwa kugira agire ico bivuga ko, ariko turamukena.
na Deje Irakoze. Tuve mu manuko tuje mu buraruko bw'igihugu. Bamwe mu banyagihugu bo muri komine ya Marangara intara ya Ngozi baridoga bivuye ku ntererano bariko barasabwa ku nguvu yitirirwa ukwakira umukuru w'igihugu azoza mu gikorane kizobera aho mu ntara ya Ngozi kuri uyu wa gatatu. Abanyagihugu bagasaba ko izo ntererano zohagarikwa ngo kuko basanzwe bugarijwe n'ubukene. Herveni Yuhire adushikane aho mu buraruko bw'igihugu. Izo ntererano ziko zitozwa ku nguvu aho muri zone Giheta komine ya Marangara mu ntara Ngozi zegeranywa n'abakuru imitumba bakabikora ku itegeko ry'umukuru umugambwe CNDD-FDD muri yo zone azwi ku izina rya Ndayisenga. Isoko ryacu rimenyesha ko umudandaza bamuteka gutanga amafaranga ibihumbi 10, umurimyi nawe bakamusaba ikiro cy'ibiharage. Izi ntererano z'agasakisaki tw'amatuza turatanga rimwe tamarese tabitasi twebwe bikatubabaza cyane. Yatanze itegeko ko aca kuri buri rugo baca kuri buri rugo batoza ibiharage ari amafaranga bayatoze nta kintu nuko kwandika ku gapapuro gusa. Abanyagihugu baho muri zone Giheta batabaza basaba ko bo bakura ko uko mu bariko barasabwa intererano ku nguvu nk'uko bibandanya kuvugwa n'isoko ryacu. Ni intererano yo kuzokwakiriza mu mukuru w'igihugu mu gikorane kizoba ku munsi wa gatatu mu ntara ya Ngozi. Twe tukavuga duti ndeba izi ntererano burya birazi n'amategeko, uyu mutegetsi nyakubahwa k'ivyo bintu ashobora kuba abizi. Twasaba mutuvugire kabisa izi ntererano zaturiye umutima. Uruganda rwa RPA ntirurashobora kuronka Shimirimana Gorete musitani wa komine Marangara kugira agire icyo ayivuzeko. Arakoze na Herve Niyuhire. Iyi muriko murakurikirana radio RPA ijwi ry'abanyagihugu. Nyuma y'akaruhuko gato duca tubanaya n'amakuru twabateguriye. RPA. Mu bijanye n'amagara y'abantu, leta ya Tanzania yaraye yemeje ku mugaragaro ko umugera wa Marburg wamaze kwaka indaro muri ico gihugu, inyuma yaho mu bipimo vyakozwe hibonekeje umwe mu Batanzania afise iyo ndwara. Ari kumwe n'umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe ryitaho amagara y'abantu ku isi Samia Suluhu Hassan harongoye Tanzania, niwe yiyemereye ko iyo ndwara yashitse mu gihugu aramutswa mu kiganiro yariko aratanga kubamenyesha makuru. Idonido na Waritere Kwizera. Kuri wa mbere uheze igenekerezo rya 2020 umwaka w'2025 niyo umukuru w'igihugu ca Tanzania Samia Suluhu yiyemerera imbere y'abamenyesha makuru ko mu bipimo biheruka gukorwa hibonekejemo umugwayi umwe w'indwara ya Marburg. Samia Suluhu ariko akaba yanamenyesheje ko abandi bari biketswe ko iyo ndwara bo basanze bakomeye. Ibipimo vyakozwe mu kigo c'ubushakashatsi Mobile Kabaile mu karere ka Kagera hama bikajanwa i Dar es Salaam vyerekanye ko umuntu umwe basanze yaranduye umugera wa Marburg. Abandi bantu bari kumwe bapimwe basanze bo bakomeye. Ni ukuvuga ubu turemeza ko ikiza ca Marburg hari mu gihugu cacu ca Tanzania. Vyongeye si n'irya mbere kuko ico kiza carigeze kwibonekeza mu kwezi kwa Ntwarante umwaka w'2023 mu karere ka Kagera nyene. In the same Kagera region. Ivyo bikaba bibaye inyuma yaho kwa 14/0 uyu mwaka nyene wa 2025 ishirahamwe OMS yari ryamenyesheje ko hari indwara ifite ibimenyetso nk'ivya Marburg yari ibonekeje muri ico gihugu igahitana n'abantu 8. Ariko igisata kijejwe amagara y'abantu aho muri Tanzania kikaba cari camiriye kure ayo makuru mu kuvuga ko abapimwe atakiza ca Marburg basanganywe. OMS kandi ikaba yari yanasavye ibihugu bibanyi vya Tanzania harimo n'u Burundi kurikanura kugira ngo iyo ndwara itabishwaramwo. Ariko bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Muyinga ihanura bibe na Tanzania bakaba bari bagiye RPA ko batewe impungenge no kubona iwabo yihimiriza ryo kwirinda iyo ndwara risa n'irititaweho. Mwamenya ko Marburg iterwa n'ubwoko bw'agahungarema ko mu muryango wa Pteropodide uyanduye agaheza akazara yihererekana nabo bahuye bose. Waritere Kwizera urakoze. Indwi iraheze abarundi bahungiye mu ikambi ya Nyarugusu mu gihugu ca Tanzania bahawe ifu y'ibigori imeze nabi itari yo gufungurwa n'abantu. Abo barundi b'impunzi bavuga ko bafise impungenge ko bashobora kuhandurira indwara. Elvis niyo mwongere. Hari ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 14 igihe impunzi z'abarundi zo mu nkambi ya Nyarugusu muri Tanzania
zatangura guhabwa ifu y'ibigori imeze nabi. Umwe muri izo mpunzi yaganiriye na RP yavuga ko batobeshera ishirahamwe ryitaye impunzi kw'isi HCR ko ryoba ari ryo ryatanze iyo fu yuzuyemwo imicafu, bakikeka ko ifu nziza yoba yaratanzwe hama abajejwe ikambi bakayinyuruza kugira baje gusyesha ibindi bigori bitameze neza. bavuga ko babihawe na HCR, rero twaragiye turabishikana no kwa makazi kabiraba, baravuga bati by'ukuri ibi bintu nta muntu yashobora kubiha abantu. Tube turazi ko HCR ntabwo itanga ifu yuko ifu HCR yahora itanga ni ifu nziza. Iyo fu y'ibigori izo mpunzi ziriko ziragaburirwa ngo ivanzemwo n'ibishishwa vy'intete z'ibigori kuko isoko ryacu rivyigana. Ni ubufu burimo ibintu vy'imicafu, ibintu mu giswahili bita mapumba, n'ibindi bicafu imashini isohora mu gihe abantu baba bagiye gukoboza intete z'ibigori ku mamashini. Ko usanga hari ahantu babirunze, abantu batunze ingurube barashobora kujya kubitora bakabiyora bakabitekera ingurube zikabirya. Iruhande y'intica n'ikize babwa, izo mpunzi zifise impungenge ko zishobora kuhandurira indwara kubera uwo mutsima w'ibigori bafungura urimwo imicafu. Rero tubona ko ni uburyo bwo gushaka kutwikira ubuzima, indwara esitoma igitwike kubera ivyo bintu bashize muri iryo. Ikitutangaza ni uko n'amagarama duhabwa ni make cyane. Kuri iyo myidogo y'impunzi zo mu ikambi ya Nyarugusu muri Tanzania, uruganda rwa RPA ntiturashobora kuronka umukuru w'ikambi yitwa Siasa Manjenje kugira agire ico ashikirije. Mu kiganiro ubahuka cyo kuri uyu wa kabiri tugaruka ku bijanye no kubuza abamenyesha makuru bo mu Burundi gutangaza ikibiriraho amajwi azoba yavuye mu matora imbere yuko umuguseni canke yindi migwi iwukomoka ko yaba iyo mu makomine canke mu ntara itanga ivyegeranyo. Abatumire baraza kwerekana icatumye leta y'u Burundi ishiraho iyo ngingo, inyungu ibifisemwo hamwe n'ico iyo ngingo izokwica haba mu matora ubwayo canke kubizoyavamwo. Ikiganiro ubahuka tugishikirizwa na Clovis niyo nzima. Ubahuka. Mu gukurikirana amatora azoba muri uyu mwaka wa 2025 eka ndetse n'ayazoba mu mwaka wa 2027, abamenyesha makuru ntibazoba bemerewe gutangaza ikibiriraho amajwi yavuye mu matora. Ivyo bikaba biruko kubera ingingo ya 10 y'amategeko ngenderwa ko ibimenyesha makuru vyashize ku mukono ngo azobigenge muri ayo matora abibuza, eka ndetse n'itegeko rigenga amatora mu ngingo yaryo y'amajana 239 rikaba ritegekanya ibihano bikomeye kuzotanga ivyo biharuro umugwiseni utarabitangira uruhusha. Muri iki kiganiro bahuka cyo kuri uyu wa kabiri igerekezo rya 2021 mu mwaka wa 2025, abatumire bacu baza gucijya nino izo ngingo aho berekana ikibi n'iciza cazo haba ku matora ubwayo eka ndetse n'ibizoyavamwo. Abo nabo ni umumenyesha makuru Innocent Muhozi yakurikiranye igihe kinini amatora yagiye arabera mu Burundi, hamwe n'umunyepolitike Kefa Niyibizi akaba n'umukuru w'umugambwe Kodebu. Kuri mikro muri kumwe nanje Clovis niyo nzima, kaze. Niki ryanje kweli niki ry'abanyagihugu. Kwigenekerezo ry'icenda Kigarama mu 2024, CNC urwego rujejwe gucungera ingene ibimenyesha makuru n'abanyesha makuru barangura umwuga wabo warakoranije inama yari yatumiwemwo abaserukira ibimenyesha makuru vyo mu Burundi kugira bemeze integuro ihurikiyemwo ivyo bimenyesha makuru n'abamenyesha makuru bategeza kugenderako mu gihe c'amatora yo mu mwaka wa 2025 hamwe no mu 2027. Iyo nteguro yari yateguwe na CNC itabanjije kugisha inama abaserukira ibimenyesha makuru vyo mu Burundi uko yagira bigira haba mu mwaka wa 2015 cyangwa mu mwaka wa 2020. Abari baserukiye ibimenyesha makuru vyo mu Burundi gushikaho nta kibi babibonamwo, gushika icegera c'uburongoye CNC Laurent Kaganda abasomeye ingingo ya 10
iyo nayo ikavuga ko abamenyeshamakuru n'ibimenyeshamakuru bakorera batazoba bemerewe gutangaza amajwi y'ifatakibanza mu bice bitandukanye imbere y'uko umugwi w'igihugu wigenga uje gutunganya amatora ubitangirira uruhusha canke iyindi migwi iwamukako. Iyi ngingo yo mu vyo abaserukira ibimenyeshamakuru bategerezwa gutera ko umukono ikaba inashimangirwa n'ingingo y'amajana 239 yo mw'itegeko rigenga amatora. Iyo ikazishiraho ibihano bikomeye aho ivuga ko azohanishwa umunyororo w'imyaka 5 kugeza ku myaka 10 hamwe n'amande 800 gushika ku miliyoni 4 z'amarundi canke kimwe muri ivyo umuntu cyangwa ishirahamwe azotangaza ibyavuye mu matora imbere y'uko bishikirizwa n'inzego zibijejwe. Muri iyo nama yabereye ku mugwa mukuru Gitega, iyo nteguro y'igitabo c'amabwirizwa ngenderwa ko ikaba yahavuye yemezwa n'abaserukiye ibimenyeshamakuru 59 kuri 60 bari bitavye. None vyagenze gute kugira ngo hageraho abamenyeshamakuru baka uburenganzira bwo kumenyesha amakuru? Innocent Muhozi avuga ko vyatanguye kuyangara inyuma y'amatora yo mu 2005 ahanagira ko avuga n'ingaruka yo kubuza abamenyesha amakuru gushikiriza ivyavuye mu matora ikibiriraho. Amatora mu Burundi aheruka kuba mazima mu 2005 kuko icyo gihe hariho mu rwujejwe amatora n'izindi nzego zose n'abahiganwa imigambwe abarorerezi uko amatora agenda baba abarundi baba abanyamahanga ibimenyeshamakuru yo mu Burundi byakoze mu mwidegemvyo w'akarorero. Amatora yagenze neza kubera inzego zose rumwe rwose rwarashoboye gukora mu mwidegemvyo, amatora agenda neza. Mu matora ya 2010 byari byamaze gutangura kuyangara kuko iyo myaka 5 yari iheze CNDD itwara igihugu hari habonetse amakosa menshi cyane akomeye nk'ayo kwica abantu. Ndibuka ko abantu bishwe benshi cyane abo muri FNL, gusahura, gufunga abantu bazira ubusa, kurementanyiriza abantu babashira ko amakudeta atayariho. Muribuka ivya President Ndayizeye, muribuka ivya Vice President Kadege bafunzwe, muribuka abo bari kumwe bose ba Deo, ba Colonel Bitagereros n'abandi bakiriye ibintu bidashoboka ku buryo rero amatora ya 2010 yashitse ibintu byarahindutse mu Burundi. Kwa kwizera ko bigiye guhinduka bibere neza kwaramaze gufutika, batangura rero gukoresha ubusuma n'igikenye. Nico gituma kuvyerekeye ibimenyeshamakuru muri 2005 twakoze umwidegemvyo, turagira synergie akibiharuro bisohotse tukabitanga uko bisohotse, babiro de vote bitanga uko bisohotse, uburyo atabusuma bwashoboka kuko umuntu wese arashobora guharura agateranya akabona ko byagenze. 2010 baratanguye kubibuza kuko ndibuka ko uyu Ndayicariye yaratwaye umurwi ujije amatora, narigeze kubivuga, twari muri synergie haheze umwanya nkabona menga twari ko baratanga ibiharuro. Mbajije abari muri redaction bavuga ati riga yatujije umukuru wa Seni, nababwiye ntababuza kabuki ko uburenganzira bwacu nimutanga ayo mantuze, batangwa kuyatanga. Mwarabonye mwese byavuyemwo ubusuma bwarimo bwarabonetse hana hariya na 15 ho byari bindi yari intwaro y'umukazo utavuga ngo hari competition irimo. Ibimenyeshamakuru ntibyari bigikora ngo bikorere mu mwidegemvyo, byari byaraturiwe, abamenyeshamakuru barahunze byugawe, bamwe barishwe abandi bari barahunze nyene. 2020 uko nyene nta kushikiriza ibiharuro uko bije byari bikiriho kuko ivyo nivyo batinya. Abantu bashikirije ibiharuro uko bije biragora gusubira kuza kugira ikigeranyo giteye kubiri n'ibyagiye biravugwa uko bigiye bisohoka ku babiro de vote, kuko n'undi muntu wese arashobora guteranya akabona ubudasa hagati y'ibishikirijwe n'urya murwi niba byashikirijwe ku bari ahariko harabera amatora. Umugambwe Kodebu bati naho batadushikiye aho dushaka, hamwe bo kwemerera abamenyeshamakuru gutangaza ivyavuye mu vyegeranyo vyakozwe n'umuguje rwo gutunganya amatora haba ku rwego rwa komine no ku rwego rw'intara, ngo hoba harimwo akarusho naho batavyizeye. Murakoze cyane kuri kino kibazo. Nivyo twarakurikiranye neza iteko rishasha rigenga amatora, aho harimo ingingo zibuza abamenyeshamakuru ngo gushikiriza ibiharuro bijanye n'amatora bitaravugwa n'ababijejwe. Mbere iyo ngingo zigatekanya n'ibihano bikomeye bishobora guhabwa abokora ico gikorwa b'abamenyeshamakuru canke abandi bantu bicishije mu nzira zitandukanye bakamenyesha ibijanye n'ivyavuye mu matora bitarashikirizwa n'inzego zibijejwe. Dukurikiranye rero iryo tegeko nkafatanya n'isiguro numvise zitangwa n'umuvugizi w'umugwi Seni, aho amenyesha yuko ku biro vy'itora umukuru
ibiro vy'itoreje gutangaza amajwi yabonetse ku ivyo biro vy'itora abamenyeshamakuru ashobora kuyatanga kuko biba vyatanzwe n'ubijejwe hanyuma ku rwego rw'ikomine bamaze kwegeranya ibiharuro vyose vy'amajwi yavuye mu biro vy'amatora bakagira icegeranyo kimwe bakagitanga muri sepi ikindi bakakimanika ngaho kuri sesi naho nyene twarumvise yuko ico cegeranyo amenyeshamakuru ashobora gutangaza ibiri muri ico hanyuma muri sepi bamaze kwegeranya amajwi yose yavuye makomine bakagira icegeranyo hariho igopi bamanika ku biro vya sepi naho nyene abamenyeshamakuru ngo barashobora gutangaza ibiri muri ico cegeranyo hanyuma rero bakaza gutangaza niba vyashikijwe n'umugwi w'igihugu wigenga seni ku bwacu bikigeze ngaho hamwe koko iyo ari uko bitunganijwe tubona yuko nivyo bimeze kuko vyahora bikorwa ubwa mbere ariko tuvuga tuti vyopfuma kuko yaba abitoje yaba batoye bashoboye kumenya nk'akarorero amajwi yavuye ku biro vy'itora vyose vyo muri komine kanaka barashobora kuyaterateranya bakamenya bati umugambwe uyu uza kuronka amanota nuko muri komine umugambwe uza kuronka amajwi muri komine gutyo babaye n'usuma bagashobora kuhagarika canke bamaze kuba bamenye amajwi yavuye makomine atandukanye yo mu ntara kanaka bikoroha kumenya amajwi aza kuboneka mu ntara nk'uko bamaze kumenya n'amajwi avuye mu ntara zose bacabona bati mu gihugu imigambi iza kuba ikurikirana ukunuko hamwe rero hogira abandi bantu kumbure baza bakabuza ko abamenyeshamakuru bashobora gukora igikorwa nk'uko bisanzwe bitunganijwe biragaragara neza yuko hoba hariho intumbero itari nziza yuko ugomba kumanza kuraba ingene amatora yagenze kumbure bamwe n'abandi babonye batatsinze nk'uko bavyifuza bagaheza bagacurika amajwi atacamira kugira ngo uko abenegihugu batoye kumbure ntaba ariko amajwi aza gusomwa iyindi ngaruka mbi ni uko bigenze uko abanyagihugu ntiba bacizera neza ivyavuye mu matora aho naho bashobora kugira ingendo zitandukanye bashobora kuvyakira bagahorerana bashobora kuvuga bati twebwe ibi bintu ntituvyemeye bashobora mbere no gutakaza icizere ku nzego ziba zavuye muri ayo matora kubera bavuga bati twebwe ntitubona ko habayemwo umuco ikindi nuko n'amakungu ashobora kuvuga ati Burundi nta demokarasi ihari kubera amatora atagenze neza ntiyagiye mu muco ugasanga kumbure hariho izindi ngaruka mu vy'imigenderanire n'ubutunzi. African Public Radio. Nisi ya kweli. Kefa nibizi tumubajije ku bwawe icotuma Makenga bafise ahera akaba yasavye umugwiseni gukurikiza ivyo wabemereye ariko kumanika intonde z'amajwi imigambwe yagira ronka kugira ngo bamenyeshe amakuru bashobore kubishikiriza abarundi. rero icyo tubona cokorwa nuko uyu mugwi uje gutegura amatora seni yitwa ko wigenga wogerageza n'imiburiburi uko twumvise umuvugizi wabo abishikiriza akaba ariko babikora bakareka amenyesha amakuru bagashobora gushikiriza amakuru yatangajwe ku biro vy'itora bakareka amenyesha amakuru ashobora kuvuga icegeranyo camaze kumanikwa ku masesi no ku masepi kugira ngo ku rugero rumwe rumwe rwose abanyagihugu bashobore kumenya bati amajwi yabonetse naya ku mugambwe umwe ati kandi nayaza kuboneka ku rwego rukurikira naya teranije bagiye barumva hirya no hino nibaza ko bigize uko zogabanya gatoya kumbura Makenga bikagabanya n'ubwikekwe rujanye n'iz'amatora murakoze. Kubuza rero abamenyesha amakuru gushikiriza ikibiriraho ibivuye mu matora ngo ni ingendo nyayo seni yatoye kugira ngo niyamara gushikiriza ivyo yishakiye ntihagire uyivuguruza. Aha Innocent Muhozi akamenyesha ko uko gushaka kwiba amatora biva ku kuntu leta yamaze kubona ko abarundi batakiyumvamwo kubera amabi bakorera. Nicyo gituma rero ubona iki kibazo cyo kudashikiriza ibiharuro uko bishitse gihambaye cyane buryo ariko aravuga ati ntawe uri kureba gutanga ibiharuro n'umwe atari seni
kuko ni haba hariho abandi babitanze ibyo seniza gutanga ntibihure nabyo biraza kubereka ko habaye ubusuma rero iyo ni ingendo yumvikana itomoye kugira ngo seni ishikiriza ibyo ishatse aho ishakiye atakihaririza atakivuga ngo byagenze ukundi kuri ibi zya ngingo rero z'umukazo bashizeho nico zigamije nizo kugira ntagire uhirahira ngo atange ibindi byoba bivuguruza ibizoba bitanzwe na seni aya masezerano basinyishije ibimenyeshamakuru biri mu Burundi n'amasezerano y'iterabwoba bayabasinyishije ku ngufu ntawe yasinye ngo arayemera nta nambaho utasinye yacavamo cyangwa bakamugirira ibindi bakamutera ibindi bibazo abantu bafata kwizosi ati sinya ngaha bagasinya nta kundi bari bugire namba utabyemeye ibibazo arahura nabyo ibyo rero no kugira babyitwe ko ari byo biyemereye bonyene babisiye bonyene mu idegembyo ntagire uzovuga ngo bamubujije ku giti cyaho kiriya kandi nawe yariyemereye kutagira ibintu biriya nico bisigura ibyo turimo ibyo byabaye n'ibintu byerekana ko no kugira ntihabe ikibacika hagira ibivugwa batateguye batakontroye ku buryo ntihagera gutanga ibyegeranyo bivuye mu matora uko bazoba babitanze kuzoba ari uko nyine atakindi cyavuzwe ibyo bikorwa n'ubutegetsi buzi neza ko igihugu kitabushaka barabona ko igihugu kitabashaka kuko nacyo bakimariye atari kukishyira mu marira gusa n'amaganya gikenesha kucicira abana gutuma abandi babangara bagati igihugu kunyaga abantu ntawe utabibona ibyo ntawe utabibona mu Burundi Abarundi barahoze Abarundi barabye hasi Abarundi ntibariko baratera intambara ntaki ariko ntacyo batabona mu biriko biraba bahoze babona ntibampoze nzi nkuko umuntu yobivuga Ego je mbona ari ibyo umuntu yovuga kuri aya matora agira aze kuvyerekeye kumenyesha ibiharuro kuvyerekeye amategeko aya makonvansiyo basinyishije abamenyesha makuru ni kugira ngo bagumane controle ibiharuro bateguye bazobitanga uko bashatse atakibihaririza abamenyesha makuru bakiba ko benyene biyemereye ko batazobikora ubu birenze ko rero nabire biharuro byose birimo ni no kuri ibi bishikirijwe na Innocent Muhozi umumenyesha makuru akaba n'umukuru w'imbonesha kure Renaissance dusozereye ko ikiganiro ubaho kwaco kuri wa kabiri igenekerezo rya 2010 mu 2025 ndashimiye abatumire bacu ndabashimiye namwe mwese mwari muduteze yompi kuri mikro mukaba mwari kumwe nanje Clovis niyo nzima naho ubutaha ubahuka RP Izo ni biki numvaga yemwe reka amakurata n'agahinda gusa mu bisata byose n'amarira n'imyidogo biharangwa none Kapitori nawe ivyo bituruka kuki umve basha namwe ngo bituruka kuki mwene mwumva ko biterwa n'intwaro mbi intwaro mbi no kuvuga iki Gasaruvato intwaro mbi naho ubona atagisata na kimwe gikora cisunza amategeko bituma igihugu gihungabana mu bisata byose makura hajya wumva bavuga ko nyakwigendera perezida Nkurunziza yagandaguwe ahawe isumu n'abamusubiriye ubutungane ntibugire icyo bubikorako umugwiza atunga Jackson Simbananiye batazira kirahwata akagandagurwa kakaba kamizwe n'ingoma n'uruhara yagize mu rugamba rwa CNDD-FDD umumenyesha makuru Sandra Muhoza apfunzwa ziriki muganga Christophe Sahabo amaze imyaka 2 mu munyororo atarubanza rumwagira azira umunoho wakagwi k'abategetsi ivyo byose bituma ata muntu n'umwe asubira kwizera ubutungane emwe sivyo gusa warumvise bavuga rugomero rwo ku mpanda gwanyuruje imiliyaridi 54 zari kugubaka zikagabugwa n'akagwi k'abategetsi umukuru w'igihugu ndayishimiye yavugwamwo bikarangira hagaritse amatoza kuri iyo dosi bibuke ya miliyoni 120 y'amadolari yanyurujwe n'ishiramwe Prestige mu rudandazwa rw'ibitoro havugwamwo n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline ubusuma mu gisata c'ubutare ivyo byose bituma haza ubukene ubushomeri ubukene bw'imiti tutibagiye ikikagurika ry'umuyaga nkuba ubukene bw'amazi isukari igitoro coco emwe twarumiwe yo ndatahuye bayo ivyo byose bigasonge gusibe n'ubusuma bwama bwibonekeza igihe cyose amatora ageze bisigura ko twamado twagwa nabo tutitoreye ubu rero ndabonye igituma ibi byose bitigera bitorerwa umuti erega yemwe inyinshi zova muri twebwe abanyagihugu RP
nuko rero nshuti namwe bakunzi ba radio RPA ni hano dusozereye amakuru yo kuri wa 2021 umwaka wa 2025 mwakenuye mwebwe mwari muduteze yompi bakoze kandi abayatororokanije hamwe n'abahinga b'ivyuma batumye mvuga mu kanyumva ata nkomanzi Emmanuel Ninge ko nari kuri micro ndabasezeye ndabipfuriza amahoro atangwa n'uhoraho muroranirwe mu banyu no mu byanyu